turacarondera kubandanya tunezereza abafana bacu aho cyo vuga ngo ari zina nararyanditse ngo naho no vamwe ngo vamwe kuko wewe ntuzi dongo yawe azobivuga gasore ari mu ihuriro kandi afise utwo twiwiwe akora yaragiye aranyambika ibara niwe yanteranije aho nashima na marene wanje jewe nzomwitwarira kuko kwita umuntu karumurozi ukamwita kari sindamurogera biwawe nkamwihuriro ntushobora gukorera umuntu imyaka ingahe atakintu uronka ico tuceme ntibibaho none jewe nobarira amahera yabo kugira bimarike je nkinyi imyaka ingahe mwihuriro twe twatanguye atana 5 cycling turonka mbo gasara aratwegera na komite y'ihuriro aratubwira ati jewe Ladies and gentlemen, nizera ko meze neza deba hongisha nkabandi mwihuriro ngamba nashimira mwe mwese muze kuri subscribe ku channel ya YouTube rangi asaba abatabikora ko mu bikora amaguru masha no munsi nkabana tebibakwereka mvugi bakwe kuko nicarane na madame boss aho cyuvyumva nawe we mama bavyita mama manager kuko si mama y'ihuriro unasi wundi ni JOJO namuronde kugira ngo twege bibica nk'ivya tukuvyerekeye akazi kiwe n'ubuzima bwiwe busanzwe ntarandire kandi ndamuhakanya abaramutsi yongere abwira akajambo keza nkaga surprise kugurure kino kiganiro sava JOJO sava meze neza amakuru y'imisi cenda washa JOJO misi yose yamasa neza nirihe banga ritumushayininga wapi tu kimisiga gafondo tayaga crew nabirebi avro wisiga amavuta yaguze acambwira ngo singi oya no ndiko ndagira publicity turabyumva nawe kandi batandisha yes JOJO jewe n'iryo ryambere tuvuganye personnellement ndi kumwe na JOJO gusa iryo ryambere ndashaka kumenya JOJO ninde JOJO yakuriye hehe JOJO ujya wa kera apana JOJO tuzi ngaho mu star ujya JOJO wa kera mbo JOJO yavukiye mu Cibitoki ca Bujumbura bavukana ari abana batatu abahungu babiri na je nkabandi umuhererezi nkabise umumama umwe n'umupapa umwe uri umukobwa wenyene wiyumvise gute kwisanga uri umukobwa wenyene mu bihungu bibiri byose mbo biraryoshe kubera barakudekesha kandi umva ndika nyuma mbona igitumo muri Bisanga MAN byakoroheye kudeka cyane imbere donc kuri mama wawe umunsi amisi a demande mariage kuri wowe wavyakiriye gute mbona byakiriye neza kubera nabonye ko atari umuhungu ashaka kuntesha umwanya atari umuhungu ashaka kuntwara muri ibi na biri kuko umva amisi twakundanye afise projet yo kugira mariage jewe irevre nari nkiri umunyeshuri sinabitahura kuko nari mu mwaka wa nyuma ariko akambwira ati je ngene mu mwaka wa nyuma uzohereza uri wanje ariko sindabibone neza me umuntu umaze gukundana nyene byarashitse cyo turagira mariage hajye iyo umuntu ari mu rugo ni inyigisho kuri twebwe tukiri bato tutarahagera iyo umuntu ari mu rugo iyo aronsa abashitsi nikihe kintu cyambere yihutira gukora canke abigenza ko gute kugira ngo ababone ko afise burya buntu mboye cyambere umushitsi nawe tofise icumuzimana uramwakira neza ukamutwengera ukamuganiriza yego nijo gikuru kamubaza amakuru yo mugatera inkuru ariko nibera yumva mushiramwe agafilm mubaza ati urakunda gasinema cyangwa tuzi kugashiramo mukaraba yego umunsi wa mumaze muramaze umwaka mubanye okay umwaka urakwiye amisi na JOJO babanye nuhe munsi ya misi yakubabaje muri uwo mwaka wose ushikana wumva umenga byarakugoye kumuharira yambabaje kuburyo nyene numva yuko sha nta munsi nomwe ego nyene bavuga mu kirundi ntazibona zitakubitana amahembe ariko nta munsi novuga ngo yarambabaje ngo mvuge ngo ni ikintu gikomeye cyane kuburyo ngo cambujije amahoro oya ni hamwe nyene umushoro washaka gucokoza ugasanga nawe nta mudu urimwo cyangwa ugasanga nyene yakugiriye nyene ikintu udakunda ariko ntabwo ari ibintu byataje mu kugufyinatisha nikihe kintu ca mbere donc akunze gukora amisi kuri wowe barakunda kundigadiga nanje rero kubera namba nashavuye kurandigadiga ntezwa gutwenga yarakunda kundigadiga nanje sitabikunda iyo misi yashavuye
we amisi yashavuye ni igiki uhora ukora kugira ngo amisi yiyumve donc asubire muri mode? Bo nka jewe nsanzwe nkina sometimes dukunda gufyina cange ubuze umubiri w'umugabo wawe hari amakote faible ubu muziko ndi concentra nkamusanga hari nkamenya aho ndamukorakora canke nkivugisha uturopfa nye twose tubaho kugira ndaye kasubira muri mode nye kandi birakorohera. Ushavuye wewe ni ikihe kintu amisi ahora akora kugira ngo wowe ugaruke muri mode? Abahungu bafite ubwenge bwinshi, ashobora kugenda nko mu kabari kuko arazi ikintu nkunda cyangwa akagenda nko mu isoko akaraba nyine akandangurira nka je ndakunda inyama, urumva hari igihe agenda mu kabari yangufuma babwira batekera muri take away amakanzanira ifiriti akanzanira nibari nako kaenkare akanzanira hariyo jira nkunda y'amabungo. Hamubonye umugabo akuzana ibintu nk'ibiteza kumwakira kandi nyene atari ibintu bya grave bica bihera. Okay, Jojo, wowe ni ryari umaze gukora ikintu ukabona jewe namubabaje amisi vraiment this time reka ndamusabe kigongo? Bo nkubu nkiyo namusabye nkorosha go kuja ahantu hama nkaca nirengereza kuko hari igihe uryohe guri kumwe n'abagenzi ukarenza ukaca usanga utasha amasaha natashe nk'isaha yambujije ugasanga yambye ati nkene 18 uzo washitse muhira nanje nkaca none 18 ngiye ukora ikirega basinze guta 20h Woba nkaca sanga nyene yashavuye nkabona yuko nyene yashavuye nkaca ngerageza nkamusaba pardon. Okay, sinshatse kubaza muri iyo muri ko murakina kuko niwe director kandi ahora nibaza ko ahora gutahura naho yo bari hall imeze gute. Ndashaka kwinjira muri Bisanga MAN. Muri Bisanga MAN mwaratubwiye ko hagomba hasohoke saison 2 gushika none mwanya ntiturayibona tubona ama publicité kanatsinda hadutsindi ayandi majambo avuga ko Gasore atakiri mu ihuriro. Mbe Gasore kwanza ntakiri mu ihuriro? Bo Gasore ari mu ihuriro, abana b'abantu bavuga ibintu byinshi. Ikindi naco bomenya Gasore ijya cano yari afise kuva kera nuko ya postinga rimwe ku kwezi, urumva ariko Gasore yaragiriwe bakwe novuga hari bakwe ko si bya bose gusa yacari muto ariko ibintu amaze kuronka n'Imana yabimuhezagije. Gasore Imana imuhezagiza kamera imuhezagiza ibyuma aregera umugabo wanje manager wiwe aramubwira jewe nakuze kandi nanje nkeneye kurondera gafu kuko ubu ndipangiye si modoka mba nkeneye igitoro nyine nanje ntanguza akantu ko dusakaranyinziriza nayo makeya none gashawara umuvyeyi kwa umwana sohoka ahubwo yaduteye iteka. Mbo Gasore aratwegera na komite y'ihuriro aratubwira ati jewe ariko Gasore subwo ngo yaravuye mu ihuriro mbo azoza arakora ibyo byiwe ku gacano kiwe kandi twongera dukinana, urumva ni bwabo umwe nyene buzobandanya buhari. Ariko rero kuva abantu batangwa kubona Gasore apostinga ku gakomedi kamwe iki ngo sinzi Gasore twarashwanye Gasore twigeze dushwana Gasore nje twari kumwe no mukanya yashaka kuza tukaba turi kumwe Gasore tuvugana neza kwa kundi nta bifu yigeze haba. Abagenda kuvuga bajya abantu bato bo hasi babakinyi nibo urumva ndibaza nko mu eglise ndibaza hori bibona hari gavuga ngo je niyo nkoye kwa pasteur naka ngo nanje niyo nkoye kwa pasteur naka nta maca kubiri twigeze tuzana mu ihuriro ko gusa Gasore yabonye niyo cafata abakinyi bose bo mu ihuriro ngo abiyegereze ariko ni nabankenewe muri nani yiwe akambwira ati jojo ndawukeneye uzumfashe nzogenda kuko yagiye neza none ntitwigeze dushwana ni ibintu yatubwiye nk'abavyeyi kandi turamutahura. Ni nkuko nanje ndamubwiye nkeneye uzumfashe muri firme yanje azoza ni nkuko kandi Bisanga MAN twigeze tuyihagarika Bisanga MAN turiko turakora gusa ntiharagira ko tuyirekura. Abantu rero burya buto abanyene bako bariyita ngo nabastar ngo je dumustar ngo narandikishije izina na mustari nga mu Burundi turaro bashaka gusa bivuga maki na mustari mu Burundi jeje sindu mustar Gasore wenyine sumustar twese turacarondera rya zina turacarondera kubandanya tunezereza abafana bacu aho cyo vuga ngo ari zina nararyanditse ngo naho no vamwo kuko wewe ntuzi dongo yawe urenze uvuga ati je ndavuye mu kintu nturitora urenze uvuga ati je ndavuye mu kintu nuko bufisa ahubwo uvuga ati nanje ngoma nugurize ca kintu cyo wanje ya don yanje ibe don nini
naje nuguriza ikintu canje c'akamaro je gasore broma byarangiye kuba yatanguje ibintu vyiwiwe kuko karako karyo kandi ntiyoguma akorera umuntu imisi yose biraryoshe nawe kutanguza projet yawe ariho bwa ngo gasore ngo yaravuye mu ihuriro na gasore wenyine umunsi hageze ko aje kumameza kubyishurira azobivuga gasore ari mu ihuriro kandi afise utwo twiwiwe akora kandi brema biramworohera biravuga ko mudahembwa umugabo wawe atahemba ngira ngo abakozi kandi bavuga ko hanini biva kuri wowe ngo musumira inda zanyu mushaka bare n'umuryango wanyu utera imbere mugabo abandi ntibavyibuke kandi bikavuga ko kugira ngo umuntu aze mu ihuriro atanga 100,000 kugira ngo mumwemere ngo na ya 100,000 abandi bakini bakibona ibintu nk'ivyo rashaka kubiduha ku muco navyo nyine urazi imisi yose amafuti y'umugabo cyangwa ikintu cy'umugabo kija ku mugore burya twebwe abagore akantu kose kabaye ku mugabo wawe usanga ubwaye umugore wiwe ni shetani naho umugabo ataba yagusigiye ratio ukaronka abashitsi ukabura ico bazimana bavuga ngo umugore we yatwimyinja kayizihari urumva imisi yose abagore novuga ko umugore azirugwa nk'umugabo wiwe niko no bivuga kuri jewe urashaka gusanga wanashima umugabo wanje ndambwiye ati bakorera ibi nibi ariko bobo ntashaka kubyibaza bavuga ati ahubwo umugore wiwe ni wababwira ngo bagire ukuntu kandi kindi naco ndibaza ntushaka ufise ubwenge ntushaka gukorera umuntu imyaka inataguhemba debo ufatiye micro amisi imyaka inataguhemba nta n'umwaka nta n'amezi urumva burya ushatse kugenda ntabura ibara kwambika canke ushatse kugenda ntabura amakosa gutakwa amisi ari bishoboka arabikorera abakinyi biwe kuko ntihoguma hinjira abantu bashasha kandi abafata nabi canke atabahembe ico nikibaho urumva ico nzico twebwe je sinza amakontra kuko je naje je gasore niwe yanzanye mu ihuriro urumva apart yo kuba umugore wiwe je amakontra bavuga ibintu by'abingene bagenda gusinya ntamana yanje ntavyo menya debo nigihe amisi yatanguze icano arabahamagaza mutangure gukora nta mushahara wawe nzi nta mushahara wa Beninzi uri kuranyumva ico nzico nuko umugabo wanje ambwire ndafise projet kanaka shaka gutanguza nkamusenge nkavuga Imana imufasha ariko kuca bafata amakosa yose kuva bakomanda bagenda jojo je ndabiyamirije bana bankure mu kanwa kabo kuko jewe nimba umugabo wanje hariyo defa fise kanaka je nanje ngenda kumenya ijya defo ngira ngo yanabaye urumva ariko nta kintu kimbabaza nko kumva ngo ibintu byose ni jojo bituma none jewe no barira amahera yabo kugira bimarike je nkinyi imyaka ingahe mwihuriye twe twatanguye atana 5 cyclinga turonka urumva sikizi basi yavuze ati ngo agiye ngo mu mashongo niho ngo baronka nutwo du 50,000 muri timutiri benshi nanashaka ronke 500,000 nashaka ronka ngahe nimba ayo mahera yabonetse turayagabura twese tukayasangira uko nyene urumva ariko nico ushaka cange nk'ubu kukwezi hari gihe tudakora none YouTube ihemba abantu bamenyereye ibintu bya YouTube itanga amahera urumva ujya muzungu ariko wakoze none utakoze ushaka kuronka amahera utakoze ujya mukobwa novuga ko umukobwa ujya nyene yagiye ku marezo sociaux kubivuga ibyo avuga hari gihe amara ameza ngayikoye muri team atari karakora atari karakina urumva none yashaka muri ayo meza ngatakoze cyo tumusanga uyimvire kuza gushutinga yaraza gushutinga jewe nilamu yarantanze muri team ariko jewe namuciye ko kubera nabise speed yo gukora je naje mu nyuma yiwe ariko je narakoze gushika ndamucako akavuga ngo yarandikishije izina jewe naho nokenera icano yahehe kugenda kugira interview none shaka lendi jusqu'à dimanche no ikora na interview bonyima ariko ugendura urambika ibara uvuga umuntu nabi gasore singo ujya kataragenda ko yatanguje ibintu byiwe kubereka agiye neza kataragenda ngo atange interview ngo avuge amisi ngo ni umwana mubi ngo amisi ngo niyamuhemvye iki kubera arafise ubwenge urumva aka karime aka anyi ni kabi ejo nahijya ejo two turagenda twebwe two turasaza urumva ejo nahijya ejo hazoza batoyi bacu hazogera tunarenga nusange na jojo baramwibagiye cyangwa usange gasore baramwibagiye lakini bure bundugu burya bushuti buzobandanya uriko uranyumva ejo nahijya ejo ubu unye jewe ico nsaba Imana vuga ati
nze meze neza ariko haze uwundi azoba afise don ya JOJO urumva ariko singende nabi ngo kubera ngo naka ngo muri timu ngo dushwane kuko ubuzima burabandanya hari igihe tuzahura mu kindi gihugu hari igihe twahura n'ahandi hantu naho banganye mu gihugu tugafashanya ariko wagiye urambika ibara abantu wagiye uravuga nabi bikumarira iki atari ukwicafuza hari igihe n'umuntu akubona ko ari we uri nk'ikijuju kubera umuntu urawukontorora ne gutukana twese turazi gutukana ariko ibintu byo kuvuga ngo nta kintu baronka mu ihuriro ntushobora gukorera umuntu imyaka ingahe atakintu uronka ico tuceme ntibibaho naje ari umugabo wanje mfuma ndambye ati ma 5000 kuko nanje ndumuhinyi mubani ma basi 5000 n'ifana cyangwa 2000 n'ifana urumva apana kuvuga ngo bakorera ubusa ibyo byo gukorera ubusa ico ni kinyoma vrema. Okay, bisanzwe bizi ko twari tuzi ko wowe na Nila muri abagenzi. Gushika no mwanya sindumva ico mudahurije ko kugira ngo aje kuvuga kuko general interview yakoze avuga ngo urumurozi urumunafiki nta mugenzi ufise sinzi ko yavuze kubera ko avuye mu ihuriro cyangwa sinzi kubera ko hari ibindi bintu muhuriyeko kuko aravuga neza ko niyo mpamvu nakubajije burya iyo umuntu ari mu rugo akaronka umushitsi mu nzu yiwe amwakira gute yavuze ati ngo wewe iyo umuntu aje iwawe uramuraba nabi uramuduza ukamumanura debo uramaze kuzi wanje nkakuraba nabi cyane nkakuduza nkakumanura je ugira ngo uburamfa gasoni je na Beno dufa gasoni ngira Beni kenshi abari muhiro kenshi muhiri wanje nta musi narunga bashitsi kandi suvuga ngo umushitsi umwe cangi iki jewe kenshi nta musi narunga bashitsi kandi nta musi ndo nk'umushitsi naho mba mfise dukeya agende tutabisangiye ujye nyene yavuze yuko je ndumunafiki ndumuki urumva harageze ahantu iwabo arahava kwa nyokuri warahava aragenda gupangana n'abagenzi biwe naho bose no batereka ngaho nkabakuzanira urumva ni kubera nyene iyi interview nyene wabinsavye ntiteguye navyo ati nzozana nk'abagenzi be nkabangahe nira mukuva tumenyana muri iki gihe cyonyine muri no misi honyene amaze kuba hano hatanu yarabuze n'umuntu numwe urumva yarabuze umuntu numwe bashobora kurambana ubugenzi nawe ubwa mbere yarabuze ivyo nyene nuko ho hatagiye ku mamezi yaragiye aranyambika ibara niwe yanteranije aho nashima na marene wanje nkigira mariage urumva nimba ataryoherewe ko ngira mariage je byo ntavyonze niramu niwo muntu wa mbere je niyegereje navuga ati je nabagenzi ngira kandi nivyo ndabiryoherewe none debo ngira abagenzi baba mama bamaririki sigwa rusako nyene ngende mu marigara mfata jewe ndongoye wanashema mama amagroupe yaba mama mesha ariko tuvugana ibintu by'akamaro none no musinze kwa Debora ejo ngende kwa naka canke twicare mu marigara sigwa rusako tuvuga iki umugenzi wanje ni mama wanje n'umugabo wanje ngira abagenzi benshi biki nawe navuga ati nuko ruwo muri timu kenshi abari wanje anyiyegereza urumva rimwe na rimwe je kenshi nila twicane kwa kumuhanura kugira nawe ntazagwe mu ngorane nanje ndyoherego yagize mariage yagize iki niramu bose baramutaye bagenda baramwirukana haba jewe yarabaye wanje afungura neza yogi wanje kira kintu cyose naho yoharira no muzanira abantu bangaye bo mubeshuza ku mamezi eske no bandu munafiki no bandu umwana mubi akazi wanje nkamuhindari wanje ankora umuntu w'umukobwa tungana kuki ko kino kwiga ko ntwara umugabo ariko naremenda muhindaro akajya neza akanwa ico ashaka wanashima afise stress ni nkafuma ngenda kwemera nkamukopeshereza agacupa kugira mvuga ati reka mfate umugenzi neza ico nahigeheje nawe azoronka kugira nawe azomfate neza canke azofatira abana neza urumva ariko nta kintu kibabaje nko kwita umuntu umunafiki umurozi kandi ikindi naco ahari hose je nzomwitwarira je sindiko ndamutoka ndiko ndabeshuza gusa ibintu yagiye kuvuga jewe nzomwitwarira kuko kwita umuntu karumurozi ukamwita kari sindamurogera biwabo urazi gufasha umuntu nje mwana kwambia mu Kiswahili shukrani hapo ndani mateka urazi gufasha umuntu hama uyo muntu nyene akabari wa kwambura agashambara jewe ndafise famille yanje yonyene niyo yashavuye no kurusha je barambwira ati
umuntu twasanga iwawe je naranka no kwakira abantu bo muri famille ruguru kuko navuga ati harige batoranka aho barara cange nirama kaca bibona nabi aho nashatse guhamagara wanduguza ngo nini kugira ndamwirukana urumva nana bafise umushitsi bafuma bagenda gushikira handi hantu je nasema uyu ni rafiki yanjye namufashe nka mutoyi wanje ayo kucagenda akanyandagaza ngo ndumurozi nta kintu je yo yashaka akavuga byose nta kintu cambabaje nko kuvuga ngo je ndumurozi niko mnafiki ndiki ntaco ubwo burozi bwanje nzomenyana n'Imana yanje nibavuga ngo ndumurozi burya urinze wita umuntu ko ari umurozi ahubwo usanga ari nawe ari umurozi urumva ariko je ntavyo ndamwagirije ariko nimbanyagirije uburozi reka ntaco ubutungane nibwo buzogire buzodu vuga ati rezana ibintu yakoresheje muri ubwo burozi cange werekana abantu yishe kuko uri umurozi haba hari ama preve azozana izo preve zituma avuga je ko ndumurozi gusa je byiza nawukoreye sindi ko ndigamba ngo kuri kamera ngo cange ngo kuma media ngo ko nagufashije nzoshimirwa n'Imana yanje ivyo iciza nakoze zogembegwa n'Imana kuvuga hoho ngo ndasubiye ngo kugira ngo umukobwa ngo umugenzi ngo cange iki umugenzi azoba famille yanje vraiment Jojo biravuga ko ngo yagerageje kukugwa inyuma aragufasha muri mariage yawe yaragufashije ariko kandi nta kintu na kimwe wigeze umwishura atari kumurya utwe I mean kutamuhemba kuko urumva amakosa yawe ya miss yose ya boss yose ari kuri wowe okay kubera iki basi utiyumvire nawe basi burya buntu canke ico cyo kivuga kwiki kuko avuga ko yagufashije wategezwe nawe kumwishura ineza niramu icambere ari kumfasha iki niramarakora akora mu ihuriro je nubo nabisubiyemo kontra bafitaniye n'umugabo wanje yo muri team umuntu wese afise kontra yiwe sinzi ibyo amakontra yaba kuko namusanze muri team niramu namusanze muri team sinzi ibyo basinye iby'iwabo na miss nabyonzi no kugeza ubu ndamwihakanye ntabyonzi kuvuga yaramfashije muri Mariage niramu yari umudofine nta nikingorongoro yanterereye kuko niramu ntakora none ayo mahera yo uyovuga ngo yaramfashije mu bi cyo kintu cyarancanganije kugeza ubu niramu jewe mfise umukozi urumva nimba yabi wanje none koze utwombura umukobwa namakosa cange gwanagura imeza cange kuvuga ngo reka no musi nteke ivyo nivyo bavuga ngo yaramfashije naho kuvuga ngo kuvyerekeye uburyo nta mahera yiwe ndajya nilamu akomaze kumusohokana nta musi numwe bavuga ngo yaransohokanye ngo ibiki nibiki urumva ego yaransohokanye rimwe naho nyene ngahijya ejo naho nyene wari imboneka rimwe niyo musi naratanga ndabwira umugabo wanje nirababuza nsohokana karinze avuga ngo asohokane reka ngende vraiment ko nimboneka rimwe nico kintu novuga ko ari ijya mbere yaransohokanye mu buzima bwe mu myaka twandamuzi ivyo ndi nabyo kuvuga kumufasha nimba yarabaye wanje nyene none nigitanda yaryamye kashaka ndakimusasire byo ntibiba ariko naho yabi wanje je sinamubuza kuja mu madiri yiwe cyangwa kuja gutembera oya nimba rutwo dukogwa yakoze yabikoze kubera yarazi yuko abi wanje kandi yateze kubikora n'umukobwa ni nkuko nanje naho noza kukuramutsa mbona ivyo mba bitogeje cange utarateka ufisakazi kenshi neza kugufasha nta bindi bintu byo bindi nabyamfashije je nabyonze vraiment Jojo wavuze ko uzomwitwarira kubera iki wiyumvise kumwitwarira niho mubabarira nyene bigaherera ngaho je nakubwiye Debo nari kumubabarira ariko kimwe gusa nimba yarinze agenda kuri media akavuga kujya akabona ndahoze azogena no kuyindi media nyambika ububwa agende no kuyinda nyambika ububwa bajya bamama ndongoye canga abantu basanzwe banzi jewe watubonye wananipa ishima yangu urumva ishuke kubera umuntu uyu umwe urumva je nanje rero kako yomburira indero kujya kuna abantu bamfata canke ijya cubahiro bampa kimanuka kubera we twofuma tugenda mu butungane bakatwumviriza hama hakoreko igikwiriye nakubwiye si rya mbere riba irya kabiri ubwo mbere yaranavuze ko umugabo wanje namuhaye imiti sinzi ntakuntu twakundana n'umuhungu tudakundanye imyaka ingahe twaca dutwarana iki ndavuga none uyu mukobwa je ndabwiye na marene wanje niwe yanteranije nawe jya mukobwa sinzi shetani afise vraiment urumva gusa je naramubwiye ati jewe ukazosubira kuvuga ico kintu
irigira kabiri uzurengane ndengane kandi ntibizoherera niyo mpamvu jewe narinze mvuga ikintu ati ntibizoherera ngaho nyine kandi ndaye mubwijije ukuri ntibizoherera ngaho sitera bwo ndiko ndamutera ntibizoherera ngaha tuza turajana gusenga nza ndamunezereza mu stress yose yarariyo ariko sinarenze ko ishuri ibintu nk'ivyo onye nimba dodo nawe no musi ariko arakubembereza akakwitashera akagira iki nuko umuhaye indaro ndabisubiyemo sininyaje kuvuga kuko ni kintu mfite preve doda indaro nirama nimba mwitashere hajye hose aguma mwisomesha uko nyene umuhaye indaro uko nyene akwibwirisha amajambo meza cyambwira amajambo menshi za kukurusha wewe romba niyo mpamvu na doda ashaka yovuga make kujyanye aguma mupapasa umunsi bashwanye gatoya nawe azomugira nk'uko yangize kuri ubwo rero nta byinshi novuga Jojo reka kwanza mbanze ndagushimire nongera ndaguha akaryo ko kuvuga ijambo rya nyuma cyangwa ijambo ryo gusezera mbo ijambo rya nyuma novuga abakunzi b'ihuriro TV bamunwa ni benshi abantu bavuga ni benshi kandi bazoguma bavuga kandi ntawa byawe ngo ntavugwe urumva ndazi benshi hariyo abo byababaje ko je narasomye n'amakomantere benshi ndibaza n'ijya interview yagize nta benshi babaye interesse nabo urumva warasomye amakomantere na interesse byagize yaribaza niba ashaka je ndamuhikiki nta kiki wanje uzoronka abafanzi bacu babandanya dufata mu mugongo kujya nyene Gasore na Jojo tuzogomba turi ubushuti kujya nyene ka tuzobandanya dukorana neza nabitazoba ari nka kera ariko tuzobandanya dukorana neza kandi neza cyane urumva ubu unyi Gasore yarakuze yarasohotse ariko ni kubishimira Imana kuko nanje ejo nahijya ejo nanje ndashaka kuguruza agacano kanje kandi umugabo wanje niyo nyankira urumva ivyo navyo ako baravuga ugo nurusaku kandi mugiye kubyibonera none ko ari urusaku nshaka umaking clear aka kantu avayo ko duheza biremerewe ko umukinyi wa ihuriro yogira cano pembeni kandi akabisaba bakamuha uburenganzira nkuko byabaye kuri Gasore urana nka Yasone afise cano yiwe nka Gasore afise cano yiwe jewe niyo mpamvu nakubwiye bivana n'ivyo barapatanye ntibivana n'ivyo barumvikanye urumva jewe n'ukuri mu ihuriro nanje ndumukinye asanzwe nk'abandi gusa uko ingene umuntu yinjira mu ihuriro bakavugana n'umugabo wanje je ntavyo mbanzi ni ya makosa nyine baguma banterera ko jewe urumva Gasore nimba yaraje mu ihuriro barumvikana na minsi ati jewe nkene unyugurize cyane uzo turashira ko video uku na Yasone mba barumvikana ni nkuko nundi wo muri team abimusavye bakumvikana cyo nibaza hatana kimwe kuba kokayine bose uranubu kokayine nafse akananikiwe cyo naza hatangorana bene kokayine yaragarutse kokayine yaragarutse kokayine n'akantu gato gusa kari karamugize busy ntigeze ava mu ihuriro Jojo reka ndagushimira bimwe birimva mutima boss wanje ça merci reka nshimire namwe mwese mukuru dukurikirana kuri ihuriro TV twe kumwe na Jojo madame la boss ni mudamu wa boss wanje nongera nsaba abatagira subscribe ko mwogira subscribe kandi ndashaka ama commentaire zanyu nikigane mu gipartage ke henshi hashoboka kubera ko murumva neza ko harimwo inkuru donc inkuru twadufitse zituzazaniye muga zitangiwe inyisho reka ndabashimire bye bye